I can feel my heartbeat for the sound of your drums. This is the air I breathe to sustain my life. Damu yako inapita kwenye mishipa yangu, roho yangu inadunda kwa ajili yako. Muziki ngira ni Afrofusion. Afrofusion ni muziki uvanze n'ama rythme mélodique surtout kuri kuma instrument ari un peu traditionnel. Donc kuri jewe novuga ko music yiwanje ivanze ikinyafrika na façon yo kuririmba, singira ibintu birebire ngo sounding ngumuzungu n'amakaskade menshi cyane. Donc that's why ndirimba ngumunyafrika nyene bivanye na rythme ndiko ndavuza. I can feel my heartbeat by the sound of your drums. Nagize gitari kiri un peu africain muri rhythmique genda karimwo indani uri kurumva umva ko no muziki w'ikinyafrika mugabo still i rhythme nagize ni funky ni ikintu kiri occidental cyane. Uvuga iyo fusion ni fusion y'ama rythme tuzana yo hanze tukayivanga mu maritme y'iwacu y'ikinyafrika. na kimwe vraiment mu bisanzwe ni target, ahubwo novuga ni kuvyerekeye indirimbo puisque bagiye abantu en vrai de n'abakonesere ba music baba bazi umuziki, barazi urban music, barazi na izo afro world music. Mu bisanzwe zirya urban bahora bazumva kenshi ahantu hose, mugabo iyo babonye umuntu ariko aragira ibintu biri purement africaine, ça les intéresse plus par rapport yo kuvuza ibintu bigiye gusa ni by'aba Nigeria, baca babona identité bakavuga uyu muntu pourquoi pas umuntu asoundinga nko munyafrika. No kuri jewe ico ni kimwe, mugabo akaba n'ikindi novuga indirimbo ziwanje ziba zifise indimi nyinshi cyane, harimo zimwe ziri mu gifaransa, akaba izindi ziri muri anglais. Par exemple Mama Land ivanze igiswahili n'icyongereza, akaba Femme nagiranye na Centric iri purement français, pour dire que objectif iba yo gutanga message ku bantu benshi cyane. Uravye par exemple ama ONG cyangwa ama institution menshi cyane yo ngaha izo ndimi barazumva cyane. Donc kuri jewe novuga ko yoba ari chance ko yandirimba muri izo ndimi français, anglais. Africa. Ni ibintu byinshi cyane, mugabo objectif yari kwerekana Afrika, ubwiza bwa Afrika. Pas seulement muri Afrika, mugabo ubwo bwiza ushobora gusanga mu Burundi précisément. Niyo twashize abantu benshi cyane, ama culture menshi cyane ushobora gusanga mu Burundi. Pour dire que l'Afrique turi bamwe, voilà le message qui était muri iyo ndirimbo. Iyo ubumwe, urukundo, niyo environnement, franchement yadutwaye kwanza uburyo bwinshi. Ça c'est kandi na objectif yariko novuga kuri visit Burundi, abantu babone aho hantu, bibaze aho hantu bari mu Burundi cyane, puisque dufise amandroit meza cyane. Reka kwanza nshimire Madame Yvette na niyo manager wanje, puisque niwe yanditse script, niwe yanditse iyo script yose. Bon, naririmbye gusa, mugabo ku costume tutu ni Yvette yabigize. Sino kwishira mu kibanza cyawe ngo negere ukuntu merewe,
sinshobora kuvuga ngo mvuge neruye amosozi yawe nzu ubwayo buremere nana kimwe nobona nana kimwe no kumva utigeze unyereka cange nguheze umbwire. Arno Gasige kuri je novuga ko ni umuntu twakoranye nkiri mu Rwanda. Novuga ko iyo ndiko ndumva imiziki ankorera jewe ndumva tembre yanje. Tembre burya kuba umu artiste ni tembre. Ushobora kugenda gukorana n'undi muntu ugatakaza iyo tembre yawe, iryo jwi ryawe, umuntu akibaza uyu ni wewe cyangwa n'undi muntu. Mugabo Arno aranzi neza, arazi Andy akunda i genre de musique, shobora kumushyira amasound ameze uko, na niyo mpamvu twamuzanye tumuvana mu Rwanda juste pour iyo album. Burya franchement gusohora indirimbo it's like umuntu iyo agiye gukora mariage bisaba ibintu byinshi cyane. Buriya naho abantu babona ama clip par exemple nka Mama Land ni clip ifise budget nk'iya mariage. Ari ama mariage menshi usanga afise ama budget nyene, mugabo irya clip babona ni budget nk'iya mariage. So that burya tuba dukeneye abantu badufata ku mugongo kudusupportinga, puisque iyo investissement tugira mu maklipe turadusora ewana n'amafaranga menshi cyane. Na niyo mpamvu tubona ari bamwe basora amaklipe bagasora clipe zibiri après bakaca babireka, ni kubera ubu buryo nyene. Umaze kudepensa par exemple nga 10 millions mu clipe zibiri udafise na ide ingene subiza ayo mafaranga biba bigoye cyane. Na niyo mpamvu abo bagwiza tunga tubabwira buri munsi ko music irimwe amafaranga, mugabo mbo sinzi peut-être il faut ko travaille kandi cyane tukaberekana ko c'est possible ko na music nayo ni business. Kuri jewe vraiment wabivuze madame n'abana n'abafane banje ba mbere cyane kaza mu mashow vraiment banera courage, nkumva vraiment fisa abantu bari ngaho nyene ba supporting. Mugabo it not easy muri way imeze gute, puisque ajya amafaranga mba tuba twaronse ng'umuryango twavuga iyi ni peut-être ni case yiwacu ya famille gukura kuri ayo mafaranga ukagenda kuriha par exemple nga 3 millions ukariya LR kugira gukorere video, ugasanga ikigega cy'inzu ebana kimeze nabi, ari igihe madami bimushavuze akavuga no sasa none ibi bitakuwa biza kugenda gute, ayo mafaranga tuzoyagarura gute. Donc kuri jewe ni support nini cyane kandi merci, ça fait au moins 10 ans turi kumwe na madame twamenyane muri music gushika ubu dufite abana tugiye kugira umwana wa gatatu, turiko turasunika ubwato bwa Noah turi kumwe. Donc ni ikintu cyiza cyane kuronga umuntu agufata ku mugongo, et surtout votre partenaire ni byiza cyane. Objectif ya mbere yakuza music yari ya quality, kubera twara twidoga na quality dufise nga mu Burundi kuvyerekeye audio. Donc na niyo mpamvu twagize iyo projet, l'ambassade de France irayifinansa iyo subvention, c'était kwerekana ko dukene quality nga mu Burundi. A part ça no guforma abandi baririmbyi, surtout twibaza kuri live music, kubera kenshi cyane turacyafise ibibazo by'abaririmbyi nabo bamenyereye live music kandi na niyo key ya music. Donc ariyo izo objectifs zibiri, akaba n'izindi zo ku applyinga kuma appel aux propositions justement kuri canal ya music. Donc kubera
ari amafinancement menshi aza muri zi ONG cyangwa ama institution, ugasanga music ajya amafaranga bayazana bakayasubiza inyuma puisque ils n'ont pas eu abo bantu bazana izo projet. Donc kuza music turi muri izo sector zose no gutanga umuziki mwiza cyane. Bo nongere shimire na Joël, mon producer dukorana. Donc franchement dès qu'il est venu yabikoze neza, support cyangwa ama feedback twaronse ni meza cyane. Donc pour revenir kuza music turi, c'est pour la musique et par la musique. Amababa yawe natibuka ingena guruka, nzogufata ukuboko nguduze, nayo ubwenge bwawe nibwibagira ya ndirimbo ukunda, nzoyikuririmbira. Ujya gukiringwa narayirata, kugira agahinda birababaza, kwigunga birica nshuti, vuga ndakumve nshuti, vuga mvugisha, vuga mvugisha.